Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda iri kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abapolisi babiri bacungera umutegetsi barasanye bapfa umukobwa, bikarangira n'uwo mukobwa arashwe. Iri akaba ari ibara ryabaye ndetse benshi bakemeza ko ibiriko biraba biteye ubwoba. Turabigaruka ko mw'idonido ry'amakuru, turaza no kubabwira ku majambo akomeye kandi ateye ubwoba ariko yababaje abarundi batari bakeya, aherutse gutangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi, aho yongeye kwikoma igihugu c'u Rwanda akavuga ko kiriko kirategura abazaza kumurwanya ndetse abazaza kumukura ku butegetsi bakaba bari hafi. Benshi mu barundi bakaba babifashe nko kwiriza ndetse bakaba babona neza ko perezida afise ubwoba bukomeye cyane kuko yananiwe gutunganya igihugu, ndetse benshi bakanemeza ko ashaka kugumya gusamaza abarundi abereka ko ingorane zigiye kuva mu kindi gihugu, mu gihe abarundi isinzi bari mu bibazo bitandukanye baterwa n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi budakorera abenegihugu ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Icuka si cyiza muri CNDD-FDD, naho Perezida Evariste Ndayishimiye we akabandanya kuvuga ko u Rwanda arirwo rugiye kumuteza ibibazo, mu gihe amakuru menshi dufise kandi yizewe yemeza ko aba CNDD-FDD ubwabo aribo bagiye kumukura ku butegetsi. Hakaba n'amakuru menshi yemeza ko uyu mwaka utarangira Perezida Evariste Ndayishimiye akiri perezida, kubera ko aba CNDD-FDD nka bose bamaze kubona ko byamunaniye ndetse ko byamutaye ku w'amazi. Ibi byose bikaba byerekana ko ibintu bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akariko ryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero amakuru yacu tatangurire kuri runo rupfu rubabaje rwa Leya Vubi ndetse na Kirenge, rukwigisha byinshi ndetse rukaba rwerekana ibihe bigoye biriko biraba. Inkuru yavuzwe cyane ejo haheze ni y'ubwicanyi bwabereye ku murwa mukuru w'intara ya Bubanza hirya y'ejo ku mugoroba ku igenekerezo rya 29 Ndamukiza 2025. Urupfu rwahitanye abapolisi babiri bari basanzwe bacungera umutekano w'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Bubanza, Komiseri Epitasi Gitamira, be n'umwigeme Leya Manirakiza yakora mu kabare New Star ko ngaho ku mugwa mukuru nyine wa Bubanza. Ni impfu zibabaje cyane ariko zifise icigwa zotanga cyane cyane ku bakiri bato naho n'abakuze bishobora kubashikira. Byagenze gute? Uyu mugoroba Leya Manirakiza yari mu kazi kimwe kiwe ka misi yose mu kirabo New Star, niho umupolisi Egide Bashirashize batazira Vubi yaza kwivuna inyota, aboneraho no kuba aratera inkuru na Leya Manirakiza. Haciye akanya umupolisi Jean Claude Bizimana batazira Kirenge nawe yahavuye aza muri ca kirabo. Kirenge ntiyihanganiye kubona Vubi aganira na Leya, aranabimubaza yitwaje ko ari umukunzi wiwe. Vubi yari aronse akanya ko gushira ahabona ko urwo rukundo rutariho. Ati wewe mwakundanye ryari? Ishavu riraziringana kwa Kirenge, afata pistori arasa Vubi mu mutwe. Ako kanya aba aracikanye, afata ya pistori arasa na Leya Manirakiza, hanyuma nawe arirasa aca aracikana. Leya yarajanywe kwa muganga ariko bukeye nawe yaracikanye.
abo bakorana bavuga ko Kirenge yari yarareheje Leya ko yari yizera ko bazokubakana, ariko Leya yoba atari yamwemereye, yoba ahubwo yari asigaye yikundanira na Vubi. Ibyo nibyo byananiye Kirenge kwihanganira. Hari benshi bibaza ko Kirenge yabikoreshejwe n'inzoga. Komiseri Epitasi Gitamira we avuga ko Kirenge yavuye muhira yabiteguye, nta kindi coba camutumye ajana inkoho mu kabari. Urukundo ni ikintu giteye ubwoba. Hari abantu bishikira iyo bakunze bakumva uwo bakunda umengo bomubika mu mufuko wabo, hamwe atanumwe asubira kumubona, kumuvugisha, kumukorako. Uwundi amuvugishije umengo hari ico agenda amutwaye. Abo bantu bagira ipfuhe rimeze nk'ingwara, bakabaho batagira amahoro ngo hariho abagiye kubiba umukunzi wabo. Ibyo biragera ahantu habi cane ku buryo uwo bakunda bishitse agakunda uwundi bumva badakwiye kubaho, bagahitamwo kwiyahura babanje kwica umwe bakunda. Ubwo si urukundo, iyo ni ingwara, nico bita ko warenze. Ndetse benshi bakemeza ko hari n'abayishira ko mu ngwara zo mu mutwe. Iyo ni indwara yo mu mutwe. Iyo ukunda by'ukuri urarondera ineza y'uwo ukunda. Iyi mpanuro numva noyiha abakiri bato bagira ibibazo byinshi bijanye n'urukundo. Niwakunda ukabona uwo ukunda we ntabyo arimwo, ntibize bikumene umutwe. Birasanzwe rwose, bisigura ko utarabona uwawe by'ukuri. Uwo ukunda uramwipfuriza gutera imbere, kuronka urukundo rw'ukuri, hanyuma nawe urindire umwanya wawe wo guhura n'umukunzi wawe. Burya ariho, kandi umunsi wamubonye uzotangara. Uzibaza impamvu wahoze wihambirira ku batari bo. Azabakwibagiza bose. Nta kamaro ko kurondera urukundo ku ngufu. Nta byago nko kubana n'umutagukunda. Nturabe iyo sanamu, niyo nyuma urugo n'iyindi ntambara ikomeye y'ubuzima. Wubakanye n'utangukunda, naho yoba asa gute, wisanga ubuzima bwawe bwabaye nk'umuriro udahera. None ni kuki woja kwiyahurira uwutari rwawe kandi uwawe asanzwe ariho, ukaba utaramubona gusa? Impanuro: mugenzi, ejo ugasaba urukundo umuntu hanyuma akakwanka, ntuze ubabare, burya ni ku neza yanyu mwese. Nimba umukunda uramwipfuriza amahoro n'umugisha. Hariho n'abigeme batazi gutomora neza aho bahagaze, canke bagakoresha imvugo abahungu badatahura. Nta kamaro ko kwigumiza ko umusore uzi neza ko udakunda, uzi neza ko udashaka. Byiza womutomorera utarinze gutukana, ariko ukamubwira neza ko urwo rukundo ataruriho. Ntagume yiteze bitazobaho, ugahava usanga bikweze nk'ibyo byaraye bibaye i Bubanza. Amashengero arakwiriye kwitwararikwa bino bibazo. Abakiri bato barafise ibibazo byinshi bijanye n'urukundo batagira aho bakura inyishu. Ndahojeje imiryango y'abahisi Leya Manirakiza, Egide Bashirashize na Jean Claude Bizimana. Imana ibahoze amarira, ibahe kwihangana mu bihe bitoroshe muri bino bihe bariko baracamo. Iyi ni inkuru yabaye ikimenya bose mu gihugu c'u Burundi, aho abapolisi bacungera umutegetsi barasanye kakahava. Byose bikaba byaturutse ku mukobwa umwe bose bakunda, ndetse bemeza ko buri umwe wese yifuzaga kumushaka, ariko bikaba byaragiye bitagenze neza kuko barasanye bose barapfa, n'uwo mukobwa arapfa. Reka dukomeze ababuze bakomeze kwihangana muri bino bihe bitoroshe. Reka tugaruke ku mvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje abatari bakeya kubona umukuru w'igihugu yama mu majambo gusa. Benshi bakaba bamunyeze bavuga ko Uburundi nta mukuru w'igihugu dufise, ahubwo ko abarundi twari dukwiye kwicarana tukishakamwo umukuru w'igihugu.
ku mboneshakure y'Abafaransa, Perezida Neva yasubiriye kwemeza ko n'ubu u Rwanda rugifise umugambi wo gutera u Burundi rukoresheje ya misore ya Red Tabara, byitwe ko ari abarundi bateye igihugu kumbi ari abanyarwanda nk'uko biri kugenda kuri M23 muri Congo. Imvugo nk'izi zirateye isoni kandi zirababaje rwose ku mukuru w'igihugu. Imvugo nk'izi zirerekana ubwoba Neva yamana u Rwanda mu kanwa, ariko mu mico y'abarundi umwansi akwereka ko akwanka ukamuhisha ko ubizi. Nimba u Rwanda ruri mu migambi yo gutera igihugu, Neva niyipange mu ibanga ategure igisirikare, arondere ibikoresho bikomeye bya gisirikare, kuko Kagame we yarapanze akarere. Nta mpamvu yo kwama mu majambo iminsi yose mu gihe rwo rwicecekeye rutigera runavuga. Ikindi Perezida Ndayishimiye yobanza gukemura ikibazo kiri mu mugambwe indani, kuko naho byinshi bitaja ku mugaragaro indani muri CNDD-FDD hari ikibazo kidasanzwe cyo kwinubana no gutegana imyereka. Mumaze iminsi mubona ibishikira Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika ndetse na Bunyoni n'abandi benshi nka Ndikuriyo wahaswe kwicwa n'isumu Imana igakinga. Mu gihe u Rwanda rufise umugambi nk'uyu kandi ntawo bideha, birashoboka mu mugambwe uri ku butegetsi hari abatenezerewe na politiki ya Neva, bitwaje ko igihugu camunaniye gutwara. Hari n'ikindi gice kinini c'abarundi batari muri CNDD-FDD batishimiye iyi ntwaro, n'abandi benshi bari muri CNDD-FDD ku mpamvu z'ubuzi, gutinya kugirirwa nabi kugira babe baramara na kabiri. Ibi byose byomubangamira cyane mu gihe u Rwanda rwotera u Burundi, kuko igice kinini c'abarundi buhova biyegereza umwansi kumbe kugira baruhuke iyi ntwaro. Akarero gatoya muri 2015 mu gihe Godefroid Niyombare yaratembagaje ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, naho bitakunze, karitsiye Kamenge yarizwi ko irimwo abasendefd benshi cyane. Mbere na Adolphe Nshimirimana yafatwa nk'Imana mu Kamenge, ariko babonye igihugu gifashwe babaye aba mbere kwigina intsinzi, baratamba baratarika, eka twaratunguwe twese. Ni ukuri ibyabaye byaratunguranye icyo gihe, ariko kijya cyari ikimenyetso simusiga ko abarundi mugendana utazi ico atekereza, akari ku mutima aho ahengamiye. N'ubu CNDD ikomeza kwigira ibyo ishatse ngo iri n'abanywanyi amamiliyoni, ariko umunsi umwe bizobandabukana batangare ibibaye mu gihe batohindura uko bariko baratwara igihugu uyu munsi. Neva rero yogabanya amajambo ariko akwiza ibikorwa, kuko urya Kagame akora ibintu mu ibanga ntangere kandi akagera ku ihangiro ryiwe. Ibyo ariko aririrwa avuga ntiyibaze ko ari ibintu bizijyana, ni ukuri, ahubwo ari kwihemukira cyane, kuko kugumya uvuga Kagame mu majambo gusa ni ukumwihamagarira. Wapfuma wicecekera, kuko kumuhamagara araza, kandi yaje akwitabana uburakari bukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu Ndayishimiye akwiye kwihorera, kuko arashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije bakunzi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.